Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 31 Nzero umwaka w'ibihumbi 2025 mu birori vyo kwifurizanya umwaka mushasha n'abaserukira ibihugu vyabo bakorera mu Burundi ku kirimba c'umukuru w'igihugu ikiriri, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarashize ahabona umugambi mubi u Rwanda rwoba ruriko rurategura ku Burundi. Kubwiwe ukuntu u Rwanda rubandanya gufata uburere mu gihugu ca Kongo rushobora gutandukira n'u Burundi vuba, ibishobora gukwega intambara mu karere kose. Vous voyez ce qui se passe ici tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Haraheze umwaka mu nama yariko agirana n'urwaruka rurenga 500 i Kinshasa mu gihugu ca Kongo, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yariyemeje ko agiye gufasha urwaruka rw'u Rwanda kwikurako ubutegetsi buhari bw'abagize imbohe. Si nous avons notre voisin qui nous agresse, qui essaie de tout faire pour saboter nos pays, je crois que ce n'est pas une décision qui vient des citoyens rwandais. Les citoyens sont des anges. Le problème, ce sont des leaders qui ne savent pas leur mission d'unité. Parce que les leaders sont les symboles de l'unité. Donc, c'est la question régionale. D'abord, il y a l'unité des citoyens. Je sais qu'il n'y a pas de problème entre les citoyens. Ce sont de mauvais leaders. Comme dans l'armée, on dit qu'il n'y a pas de mauvais troupes. Ce sont les officiers qui sont mauvais. Alors, à ce moment-là, je crois que notre lutte doit continuer jusqu'à ce que le peuple aussi rwandais commence quand même à se sentir libre. Aussi faire pression. Parce que je crois que les jeunes rwandais ne peuvent pas accepter d'être des prisonniers dans la région. Yishura ku majambo y'umukuru w'igihugu, umumenyeshamakuru Innocent Muhozi abona ko Evariste Ndayishimiye yarakwiye kurondera abo yegeka ko ibibazo afise mu gihugu ciwe. Kubwiwe umukuru w'igihugu yategerezwa gushira inguvu mu kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu biciye mu biganiro bihuza bose. Nta mwaka urahera avugiye Kinshasa ko agiye gufasha urwaruka rw'abanyarwanda kugira batembagaza ubutegetsi mu Rwanda. Uno munsi akaba ariko aritangaza avuga ko u Rwanda rushaka gufata ibice rushaka gukura ubutegetsi hariya. We yarabivuze ishengero rikoranye ko afasha urwaruka rw'abanyarwanda gutembagaza ubutegetsi mu Rwanda. Avuga ko M23 itihanganye ngo irindire bice mu biganiro, akibagira ko ingabo za East African Community zaja muri Kongo bakazibisa mu birindiro barimo. FARDC yabateye ikica abantu benshi cyane, ibaciye inyuma aho ingabo z'u Burundi zaretse zahaye inzira FARDC guca ikaja kwica abo bantu babo. Kubwira abantu kwihangana babaza imyaka 25-30 mu buhungiro atawumviriza n'amasezerano yasinywe atawuyubahiriza. Rimwe kabiri gatatu kane gatanu n'abantu bo bazokwihangana gushika ryari. Baratanga plan ngo yingene vyogenda neza bice mu biganiro, arakumburagire plan y'ibiganiro by'abarundi kuko ntibagize ko mu Burundi hari ibihumbi amajana by'abarundi bahunze Burundi kandi bifuza gutaha iwabo, kandi nabo bahunze kwicwa, gutotezwa, kunyagwa, amabi yose ashoboka gukorerwa umuntu. Sinzi ko ari ubwoba bwamufashe kuko abona ingaruka z'ibyo yakoze muri Kongo, yagiyemo muri Kongo zishobora kumugarukako, ariko umukuru w'igihugu yarakwiye kwiyumvira ahubwo akagira umugambi wo kuganira n'abarundi bo mu Burundi n'abateshejwe igihugu bahunze ubutegetsi bwiwe.
ntashobora kuvuga rero uno munsi ngo hari ikibazo gitewe n'u Rwanda ngo u Rwanda ikibazo kindi asa n'uwibagiza ninde atabona ko FDLR bakomoka ku nterahamwe ubu bivangatiranye n'igisirikare cy'u Burundi ubu hari abayobozi babo baba mu Burundi bagenda bakagaruka bagirira amanama mu Burundi ibyo nibyo bituma intambara ikomera sibindi ibyo nyene nibyo bituma intambara ikomera. Inyuma yaho igisagara ca Goma mu ntara ya Kivu y'uburaruko kigiriye mu minwe y'umuhari M23 uwo muhari ukaba uri kurabandanya gutera wigarurira utundi duce uja mu ntara ya Bukavu akarere katari kure n'u Burundi.